naho imvura yogwa ntizonyagira isezerano ry'Imana. nawe ubona umenga byose byaheze dataraza azobicisha bigushitseko, kuko ni Imana atari nyantege nke nka so canke mwene wanyu. Ni Imana ikomeye cane. Haleluya. Nimureme bane, niba mwarizeye Kristo ayo maraso akabaha kuba abana b'ubwami, muri kumugisha wa Kristo. Kandi sizomenya abo mwari muri bo. Gukengeye kugiri kuno musi nta kibazo, guvya gusa isezerano ry'Imana rizoshika. Abo bana rero n'abo bantu bavuka muri ubwo buryo bagahabwa izo ngabire zizobahesha umugisha ubwabo, kuko baba bakiri bato canke baba batarazihishurirwa ntazobamenya. Ariko hariho abantu babiri bamenya ingabire zacu. Dawidi uko yegera Samweli yarakura akaba umwami, yamubona mwegera umwami yagiye kumushikira afise igitsibo, aca aramubwira ngo terura ihembe shirako. Aca arasukako, yimitswe uwundi mwami akiriho. Imana ivuga bikaba, itwemereye kuba hano. Nanje numva ndayishimiye cane kuko inteye iteka muri uno mwaka kubona ikoraniro nk'iri, atakindi catuzanye atari uguha icubahiro Imana. Imana yarakoze ubwa mbere bwo kuba yaduhaye Kristo umwami wacu kugira ngo aduhuze n'Imana. Bibiliya ivuga neza kubw'uwo ngo twabaye abantu, uko Pawulo yabivuze, kuko ngo kera nta bantu twarimwo, igihe tutari bwagirirwa imbabazi, ngo nta bantu twarimwo. Arabivuga neza ngo kuko ico gihe twari tukiri injabuka ku masezerano, ngo twariho tutagira Imana rurema, twari abantu dusa n'abatazwi mu mategeko yo mu bwami bw'Imana, kuko abari beneyo bari bene Yakobo. Ariko Imana ishimwe, nasomye ijambo ryanezereye ngo kuko ico giti abo batewe kuri ico giti nk'ingurukizi. Ariko ndashima Imana, nagiye ndaba ingurukizi hari yigira amahirwe igakura igahakwa kurengera n'igiti yateweko. Ico mvuze ab'Imana barabitahura. Ishengero rya Kristo ryaragasaye riraba rinini, rivukiye mu mbavu ya judaisme, ariko rica riragasara riruzura. Murabona uko tungana. Imana ishimwe.
nitwa Mbahonkundo Gabriel. Abo bari basanzwe banzi mu manika intoki. Urakoze ko ndazi ko hari abo twagiye duhurira ahantu hamwe hamwe. Reka kugira ngo tuzigame imyanya dusome mu ijambo ry'Imana. Dusome hariya mu cete ca mbere ca Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4. Dusome umurongo wa 14 n'uwa 16. Icete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4. Dusome duhere ku murongo wa 14 turageza ku 16. Mwakoze cyane, numvise mufise devise nziza ivuga ngo ikintu cyose. Très bien. Nukuvuga kimwe cyose mu mwanya wacu. Icatuzanye ngaha sikindi ni rya zina dukunda cyane rya Kristo Yesu. Kandi uwo iyo akoranije abiwe haba hariho impamvu, haba hari ico agira babwire. Nzi neza ntakekeranye umuntu wese yatumiwe gushika hano hari ikintu Imana yamuteguriye igira imubwirire hano. Nico gituma nagusaba ngo utega amatwi. Ibigira bivugwe si ivy'uwundi ni rwawe. Nzi neza kumwe wese afise ico Imana yamurungikiye, kuko n'amasezerano y'ivyo arahari. 14. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo abavugishwa n'Imana mu kurambikwa kw'ibiganza vy'abakuru. Ivyo ubishire ku mwete uvyamemwo, kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Wirinde ubwawe no kuvyo wigisha, wamushishikara ivyo, uko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Zaburi 37. Duhere ku rujya murongo wa mbere dusomeho amajambo makeyi. Zaburi 37. Ntuhagarike umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Wizigire Uhoraho ukora ibyiza, guma mu gihugu ushishikara iby'ukuri. Uhimbarwe n'Uhoraho, nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, aba ari we wishimira, nawe azobishitsa. Kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe co mu mashoka. Uhwekerere imbere y'Uhoraho umurondere wihanganye. Ntuhagarike umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitse imigabo mibi. N'aya majambo y'Imana turiko tuganira hano Imana yampaye. Ijambo tugira tuvugane muri uno mwanya ni ijambo rivuga ku kamaro k'ingabire y'Imana. Akamaro k'ingabire y'Imana. Umuntu rero wese, muntu w'Imana, yemewe na Data Imana yo mw'ijuru, ngo ingabire izomuhesha umugisha arayivukana akayikurana. Munyumvirize neza, ngo umuntu wese yemewe n'Imana, ingabire izomuhesha umugisha arayikuvukana akayikurana. Aho iyo mvuze ngo arayivukana kandi akayikurana, mbavuze ibintu bibiri muza kumviriza bitandukanye. Abantu b'Imana
bafise ingabire zizobahesha umugisha. Abazifise bazivukana n'abahe? Aba ngo n'abana bavuka ku bantu b'Imana, bavuka ku bakozi b'Imana. Bene abo bana bavukana ingabire zizobahesha umugisha. Nico gituma bakiri abana batoyi, ababareze batangura kubasoma mw'izo ngabire, bakabona ngo umwana azobiki, umwana azobiki, umwana azobiki. Bene abo bana rero bavukana ingabire zizobahesha umugisha. Ariko navuze ngo abandi nabo barazikurana, bamwe barazivukana bakazikurana. Ariko hariho abandi baronka ingabire zizobahesha umugisha mu nyuma baramaze kuvuka, ariko baba bitwa ngo baravutse ubugira kabiri, bavyawe n'amaraso ya Kristo. Burya iyo umuntu abaye umukristo, nk'uko Bibiliya ibishingira intahe, ivuga ngo uwo muntu aba abaye icaremwe gisha. Burya mu rundi ruhande, umuntu iyo yakiriye Kristo Yesu aba avutse. Kuva uwo munsi nyene amwakiriye aba avutse. Hari igitabo kindi yandikwamwo c'abavutse. Muri ico gihe rero, igihe yakiriye umwami wacu Yesu, ngo acaronka ingabire izomuhesha umugisha. Umwami wacu nashimwe. Abo bana rero n'abo bantu bavuka muri ubwo buryo bagahabwa izo ngabire zizobahesha umugisha, ubwabo kuko baba bakiri bato canke baba batarazihishurirwa ntazo bamenya. Ariko hariho abantu babiri bamenya ingabire zacu, n'Imana yo mw'ijuru, ariko kandi ni na Satani. Satani aramenya ingabire izoguhesha umugisha, kandi n'Imana nayo ibizi ingabire izoguhesha umugisha. Nico gituma mwabonye mu miryango hariho abana bama mu ngorane kuva bakivuka. Mbere no mu kuvyagwa kwabo uzosanga abo bavyeyi bavuga ngo kuba umwana ariho ntituvyumva, yahatswe gukoroka inshuro zingana uku, amaze kuvuka yaragwaye turahebura turabona ko ubu yapfuye, ariko ku munota wa nyuma akabaho. Abo bana baca mu mageragezwa akomeye, kuko Satani abazi ko uwo mwana afise ingabire ikomeye izomuhesha umugisha. Agerageza uburyo bwose rero kumwica, kugira ngo uwo mugisha ntuzohava uboneka. Kuko bene iyo migisha n'umugisha nyabaki, iba ari imigisha y'umuryango, n'imigisha ku ishengero ry'Imana, kandi n'umugisha w'igihugu. Harya rero abavyeyi, abana bose turera tuvyara si bamwe. Hari abana tuvyara baza bafise inyenyeri zanditse kuri bo, inyenyeri zo kuganza, inyenyeri z'ubuherezi, inyenyeri z'ubutunzi, kugira ngo azokura agakengerwe ku nzu ya se. Asante Mungu. Bene abo rero bagira amagorwa akomeye kuva muri ico gihe cose bamara bakiri abana. Nagomba nkuremeshe, ibyago wagiye ubona ucamwo, amageragezwa y'urutavana akagucako, nta kindi uzira umugisha ufise muri wewe. Ariko nuhumure, Imana itanga uwo mugisha izi no kuwuzigama ntaco uzoba. Aha hariho abantu kubageze muri universite
akubwiye igishinga ntahe ciwe arakamara amazi, nawe ubwiwe atazi ko ariko ariga. Hari n'uba yicaye akiyumvira ngo nije nicaye hano canke n'uwundi, n'indoto canke n'ivyo. Ahari abantu bariko bariga ubwiwe adatahura ko ariko ariga canke ariko ararota, kuko avuga ngo bishoboka gute mu nzu ya data hakavaho umuntu yicaye ku ntebe ya university, ugasanga avuye imuhira nta n'uruhera rumwe afise, mu gihe yize nta ruhera na rumwe bari bafise muhira, akiga ku buntu bw'Imana atazi ibyo ari byo. Humura, shobuja yakwanditse ko azogushitsako amateka vyanka bikunda, kuko bene izo ngabire naho Satani azigwanya ntaco azigira, kuko ari iz'Umuremyi. Uwo nawe ntaterwa ubwoba n'izuba canke imvura, ntaterwa ubwoba n'ubukene bw'umuryango, ico yavuze aragishitse. Ivyo rero vyabaye muri Bibiliya, tubona ibimenyamenya bikomeye. Kristo umwana w'Imana, kuko yari nyene ingabire zose, yavukanye izo ngabire kandi yanka akivuka. Iyo mubona ngo Herode arondera uko amwica, nta kindi yamuziza, ni Satani yaciye muri Herode kugira ngo arabe ko izo ngabire zotanirana, ariko ntivyashoboka. Umumarayika ngo acabwira Yosefu ngo nyaruka, vyuka twara umwana. Aca aramuhungisha atazi ico ariko arahunga. Yosefu n'uwo mubaza ntiyovuga ikintu catuma Kristo ahungisha, ntavyo yarazi. Na Herode uwo mubaza iyo aba yarakiriho icatuma arondera Kristo ntaco yovuga, kuko niba ari uruyoya data wanje ruvuzwe ngo ruzoba umwami, azoba umwami ryari? Yari gushika iyo ari umwami Herode akiriho, none yari kumwicira iki? Ko yari kuganza Herode yarashaje yarapfuye, wumva yari kumurondera kwiki? Si Herode yamurondera, ni Satani yariko amurondera, kuko yarazi ko afise ingabire zose. Haleluya. Yaramanutse nk'umunyamugisha ngo aheshe umugisha umuntu wese azomwizera. Yagomba rero ngo iyo porogaramu y'Imana ipfe, ariko ntivyakunda. Niho tubona hariya Kristo yatanguye kwanga akiri umwana. Usomye hariya mw'Itanguriro igice ca 37 uhabona Yosefu. Yosefu akiri umwana mutoyi muri iyo nda ya se, avuka ari umwana special, avuka Imana yaramwanditse kw'izina ko azoba umucunguzi w'umuryango. Satani acatangura kumwanka agifise imyaka 17, Imana itangura kwerekana inyenyeri yiwe. Haleluya. Amen. Aratangura kurota. Urumva umwana ntavyo abazi, ariko umwana bene se aravuga ngo narose. Kandi bene izo ndoto z'umugisha, naho izindi zose wowe uzozibagira, iyo yoyo warose ntuzoyibagira kugera data ashikiza ico yavuze. Naho utazovyandika izokugumamwo. Nico gituma mwene data kirya wabwiwe na Kristo data azogishitsa, kandi ntuzopfa utakibonye, kuko ari Imana izigama amasezerano. Aravuga ngo narose, ngo muzi ivyo ndose, ngo nabonye ngo dutekeye imikama, ngo uwiwanje ucuriyegura, ngo hanyuma iyanyu nayo mu nyuma ngo iriyegura ariko ica yunamira uwiwanje. Ishavu rirabafata ngo sa tije ntumbatse nivyo nabonye, ngo ahuvuze ko wowe rero uzotuganza. Je ntavyo mvuze, navuze ko narose. Namwe ivyo data yakuvuze ko bizoshika. Amen. Oh, sifa kwa Mungu. Amen. Nahisi yo vyanka, naho abantu bose bokoma induru, ico data yakuvuze ko
kizorinda gushika. Kuko n'Imana irinda ico yavuze. Yabibwiye Yeremiya ngo ndinda ijambo ryanje ngo rishike. Yosefu baca batangura kumwanka, baramwanka. Iyumvire wo musi baca baravuga ngo tumwice, baca baramuhindurira n'izina. Hari abantu mu miryango bahinduriwe amazina. Hari igihe umugisha utukwa ukamenga ukubereye n'icago, ukamenga uko Imana yakugize biguteye amagorwa. Baramuhindura izina bene wabo bamwita Karosi. Igihe yabagendera bagiye kubagaburira baravuga ngo nguriya Karosi araje tumwice. Uzi kwicwa n'umuntu ugiye kugaburira? Hari ijambo ngomba kubwire. Naho ubona biwanyu bakwanka ntaco bazokugira kuko uri kusezerano ry'Imana. Hariho abana ngaha mu miryango bankwa cane, ariko ntaco uzoba kuko Uhoraho harinda gushitsa ico yakuvuzeko. Imana ishimwe. Muri zino mpera z'umwaka data yandungikanye isezerano rikomeye cane ku bantu bari hano, ngo Imana irabwire ko ivyo yabavuze ko ari ukuri kandi izobishitsa. Ko hari igihe ubona umenga karabaye. Yosefu atawe mu kinogo wamenga amasezerano araheze, ariko bagombye kumwica Imana iramanukira atabara. Icisha muri Reyubeni arababwira ngo no, umwana wa papa ntitwomwica, aya maraso yoduhumira, reka tureke kumwica. Yuda ati nivyo tumureke, ariko tumwice nabi. Ntaba ari twe dukora amaraso azokwica, titumuterere mu kinogo. Inama ati nivyo ntazovayo kuko ntiyohurira urya. Aho woterwa n'abadayimoni n'urwango rw'isi ntiwovayo, ariko Kristo azogukurayo. Batayo, ariko baba bamutereye kuri asansere y'Imana. Ubwo nyene icitangura irandika ibiharuro. Data ni mwiza. Kaguye kuri asansere icitangura iradefira. Baza babona abantu baraje, igeze igere hejuru, bajya bashitse igiri mushikana. Yagira shikara sirifasi. Charavuga ngo hari akantu dufise hano mutugurire timukazana. Ntaco kamaze duhaye mu ofise yose nta kibazo. Isi tuzi ko atavalere tugira. Isi hari igihe yiyumvira ko abakizwa badashobora no kwiga ngo bamenye. Niba mubona ubu byaragenze neza, twebwe igihe cacu bari bazi ko bakizwa n'abantu b'ibijuju batagira ubwenge. Ariko baza gutangara kuri programmation bakabona le diplôme n'abakizwa gusa, baca barayime ngo babantu bw'abundi bari n'ubwenge. Kuko babona ntitwiba, ntidutegura imbago, vuga ati ibijuju biri hano byo muri nose. Ariko bakabona ya Mana bakorera yabagize abambere. Ihabwe icubahiro. Amen. Bavuga ngo ntaco kamaze duhayo mu ofise yose. Barayatanga titware. Bari bazi ko apfuye, ariko yaragiye kuba umwami. Imana ishimwe. Imana imugirira neza. Mose kuko yari yavukanye ikintu yanditseko, yari yavukanye ingabire izomuhesha umugisha, ntiyicwe mu gatikizo k'abahungu muri Egiputa.
haca haba ubwenge bw'ijuru ngo bajishe akantu baterere ku mazi. Bene data nagomba kubabwira karya kantu ntiyari kukagumamwo. Nawe urajisha uterere ku mazi ushiremo umuntu uraha, ntibikunda. Atari Imana ivuze harya ntiyari kuhamara iminsi, ariko kuko Imana ivuze no mu busa yohakuzigamira. Hamwe gatanguye gukura, gatanguye kwajita, Imana irabona ati gava kagwa mu mazi gasome nturuti. Itegeka umukobwa wa Farawo amanuka Kabushungwe titagiye koga, ngira ntiyahora aja koga mu mazi. Aca amanuka Kabushungwe, Imana iramwereka ngo raba nzanira karya kantu, ngo amubonye abonano. Bene data, iyo Imana ikugiriye ubuntu, ikugira mwiza imbere y'abantu bose, ikaguha ikiganza ciza, akabonye abona ngo nakana keza, agashize mu gikiriza yumva ni mwiza cane, aravuga ngo umwana ni gwanje bamunyandikeko. Umwana w'umuheburayo yandikwa mu bana ba Farawo. Aba umuganwa kuva uwo munsi, nubwo ntiyari yamaze kuganza. Yanditswe mu baganwa hari ikindi, yiga amashuri akomeye cane y'abami. Uravye fakiri turi kuriga, uzuha icubahiro Imana uvuge ngo sinayimerita. Ivyo ndimo ntavyo nzi Imana, habwa icubahiro. Muze mube muha icubahiro Imana. Imana iramuzigama, iramurinda. Imana izigama Dawidi. Dawidi ngo yari umwana wa nyuma mu muryango wa se. Hari abandi bana b'imfura, ariko sibo bari banditse koko bazoba bandi. Uwo mwana Dawidi yari yaranditswe koko azoba umwana. Ikibazo kiraza cyo gutoranya umwana. Muraza kunyumvira ahantu tuje gushika. Kibazo kiraza cyo gutoranya umwana. Hari ikintu cyabaye imbere yuko Samuel atumwa. Imana iramubwira ngo Sawuli ndamwasi, nkeneye uwundi mwana. Ariko Samuel abwira Imana ngo none ishika gute nze kwimika uwundi mwami hakiriho uwundi mwana? Ubwo Sawuli ntanyica. Imana iramubwira ngo kandi utinya ko yokwica, kandi Sawuli yaramaze kononekara yokwica. Erega uwononekaye ntiyotinya n'abavugishwa n'Imana, n'abaherezi ntiyobagera umutwe. Iyo umuntu amaze gucumura ntaba akiraba n'abasutswe kw'amavuta, arajaniranya tuka uwabonye wese, agirira n'abo wabonye wese, naho abazi ko yobizira. Aravuga ati Sawuli yarononekaye ntiyokugera umutwe. Aramubwira ngo aya iroroshe, genda uce utora ikimazi, tora imasa, uje witwe ko ugiye gutanga ikimazi. Uwukubaza uramubwira ngo ngiye gutanga ikimazi, ariko uce kwa Isayi, ico kimazi ugitangira hariho amagare bene Isayi n'abana biwe mujane ku kimazi. Ariko n'abandi muhura mu nzira babwire ngo nimwiyeze tujane. Imana ni nyabwenge, igeze kukwimurika ntizobura hicisha.
aca aratwara ico kimazi. Bamubonye Turo Yesu amutigiye gutanga ikimazi, ati ivyo vyo bisanzwe ari ivyaha, atari kugomba ko tujana, yetwe tugende. Ariko ashitse kwa Isayi iti zana abana bose kuri iki kimazi. Hari akandi kantu kibanga, ati abwira Isayi iti Imana irantumye ko muri aba bantu bana bawe harimo umwami. Yari afise ingabo zamenyereye kugwana, yari afise abantu bagwana ibwami, ba Eliyabu, ba Shama, baraza. Samuel aravuga ati nta gukekeranya ni Eliyabu. Imana tuwe ntawe nzi. Ubu ariko ingabire yo kugwanira igihugu s'umwana. Sifa kwa Mungu. Ntuzugwanira ingoma imirisho itaruma. Saba. Mvuze ngo ntuzugwanira ingoma imirisho itaruma ukiyanikiye. Subanza urindire yume. Kuko ni wayigwanira atacu yivugisha ntajwi izosohora. Saba. Sifa kwa Mungu. Ati Shama araza. Shama ingabo nziza cyane ko yagwaniye mu murima w'inkore za shebuja. Ati nuwo uhora tuwo ntawenzi. Bose ngo barahera. Samuel iti Imana wampenze canke wambwira itari byo canke nije mvangiwe. Imana ati ndacakwizigiye nuravangiwe. Munda ya Isayi hari umwana. Abaza Isayi ngo abana baraheze, uwutazwi mu muryango niwe azowutabara. L'inconsidéré sera considérable. Aravuga ngo harasigaye kamwe ntaco kamaze, rega mu muryango waso ntaco umaze, ariko uzowutabara niwagumye amasezerano y'Imana. Aravuga ngo ntaco kamaze, ngo kanzanire. Baragatumako. Dawidi uko yegera Samweli yarakura akaba umwami. Yamubona mwegera umwami, yagiye kumushikira afise igitsibo. Aca aramubwira ngo terura ihembe shirako. Aca arasukako. Yimitwe uwundi mwami akiriho. Uze wihangane urindire kugira ngo uwakiriho akumenyereje ivy'ubwami. Reka guhababuka, rindira isezerano rya shobuja. Rindira igihe cawe data azokwimika hageze. Rindira imirisho yume. Haleluya. Kaciye kisubirira kuragira, kuko igihe c'imirisho ntiyari kume. Sawuli arabandanya araganza, uwundi mwami yimitswe. Mwumva Imana uko imeze. Ariko cari kuba igihe c'ubu, boca bamunyarutse. Tapeho n'ingoga nanje shikira. Rindira. Uzurindira igihe ca. Banebe, abantu mufise isezerano ry'ivyo mwabwiwe n'Imana. Rindira igihe ca. Reka kwihuta. Rindira. Nujya Imana yavuze ari imbere yawe, hariho ico kiriko aragukorera. Aracagutegurira ikibanza. Rindira. Hariho ibisiga gikura mu nzira, ubitanguriye ko vyokumara. Reka bibomagurane nawe, bibanze bihave katika jina la Yesu. Amen. Nuko Dawidi Imana imugirira neza, iramufasha. Bene abo bana rero bafise bene iyo ngabire izobahesha umugisha,
benshi baba bafise amasezerano y'ivyo babwiwe n'Imana, bakabigendana nk'ibanga, bakabizigama. Ariko hariho rero abo Satani agirira nabi, bagaca bavyitwaramwo nabi, akagomba kubinyarutsa, akagomba ko bishika n'ingoga. Iyo wihuse uba wishe amasezerano y'Imana, bica vyononekara. Rindira igihe cawe, kuko abantu bafise bene ayo masezerano baba bafise ibintu bibageza, baba bafise amageragezwa yabo. Ubwa mbere igeragezwa rigerageza umuntu afise amasezerano nk'ayo n'amajwi yo mu mutima wiwe, kuko iminsi yose yumva umenga yabigezemwo, iminsi yose yumva umenga yabishitsemwo. Uwundi muntu niwe yantwengeje, kandi vyaciye biteba. Agatembera, sinzi umuntu yari yamuhenze, agatembera mu biro, agatembera mu bandi bakozi bakorana, sinzi umuntu yari yamusezeraniye akantu, ariko nta ngabire yavyo yari afise. Ngo hamuragombe ngo mube murandaba neza, ngo ejo bene abo bagira n'amafyeri n'amanyama, catangura kuvuga irandira. Donc en fait ngo hejo ngo ninaza ngo ibi vyose nzobishira ku rutonde. Urabona ibintu ko bipanze nabi. Abusalomo niwe muntu wa mbere yateye kudeta, kandi yateye kudeta se akazinduka kare kw'irembo ry'ibwami, agasanga baje gusaba ijambo, gucisha imanza. Ati wewe ntawe ufise uruhe rubanza n'ikihe kibazo? Kacumviriza ata wewe urubanza wari nagwa, ariko nta mucamanza mugifise mu Bisirayeli. Yari kuba nkanje watawe unezerewe, yari ko agira propaganda. Muntu w'Imana ntuzugire propaganda, hari n'abayigira mu gikorwa c'Imana. Ugomba kuba pasteur ugize propaganda, ntuzobirambiramwo, nutapfa rubi uzoca unyaruka gupfa. Ndabikubwiye. Hari n'abarondera kuba abashefu ba groupe. Erega murimwo abakozi, erega abakozi murimwo, nimwe ba pasiteri, nimwe bavuga butumwa, nimwe bungere b'amashengero, nimwe muzorongora ubuzi bukomeye cyane bw'igihugu. Murimwo muri mwebwe. Hari uruta kurongora groupe yagize propaganda. Cyabindi paseri yagira ati iyo miriro rero buke buke karatahora avugishwa, agaca atangura kuvugishwa byinshi cyane, kugira ngo groupe yose mubone ko uwo muntu ari uw'ikimazi. Nyabuna mu mwaka uza ari wazorongora groupe, kuko arimwo umuriro. Uzurindire data guhagurutse, kuko abazoyirongora arabazi. Haleluya. Hari igihe azohagurutsa n'uwo mutakwiyumviye, kuko ari kwiyongabira, ari kw'ico kimenyetso. Ariko haheze iminsi azobabwira ngo ntarava imuhira, nkiri muri segondere, nkiri muri witieme, Imana yabwiye ko nzorongora groupe yo kuri university.
naje ndabishingira intahe niko yambwiye. Mu nyuma njampeza imanite nayizetirana ndataha. Ariko yarinze kumpa kurongora JPI y'Ingozi tumunyeshuri kandi narahejeje. Uhoraho yarabivuze, naho imvura yogwa ntizonyagira isezerano ry'Imana. Nawe ubona umenga byose byaheze, dataraza azobicisha bigushitseko, kuko ni Imana atari nyantege nke nka so canke mwene wanyu. Ni Imana ikomeye cane. Haleluya. Nimureme bane, niba mwarizeye Kristo, ayo maraso akabaha kuba abana b'ubwami, muri kumugisha wa Kristo. Kandi sizomenya abo mwari muri bo. Gukengeye kugiri kuno musi nta kibazo. Guvya gusa isezerano ry'Imana rizoshika. Amajwi yo mu mutima rero n'umugwanizi w'umuntu afise ingabire y'Imana. Handi habamo kwifuza k'umubiri. Ntuzi ukora icaha uri umuntu w'Imana, uzoba wishe amasezerano y'Imana. Yosefu icatumye kimushyira ku ngoma akaganza nuko atakoze icaha mu nzu kwa Potifari. Iyo yihenda yaba yishe amasezerano. Ariko amaze kunesha, Imana iciramuduza iramwicarika ku ntebe yiwe. Agiye mw'ipirizo acaguma araganza, kuko Imana yari yamaze kumwicarika ku ntebe yo kuganza. Agiye mu gasho yashitse aganza. Kuva avuye kwa Potifari yagumye aganza. Agiye mu gasho acaraganza. Yavuyeyo yicara ku ntebe yo kuganza. Baba bene se baza bamusanga aricaye ku ntebe yo kuganza. Barunamye canke ntibunamye? Bose hasi. Ico Imana yavuze ntigisiba. Oh, haleluya. Ariko nabo ubona bakugirira nabi, n'abashitse amasezerano y'Imana, nabi Imana yapanze mu nzira y'amasezerano, emera uhace, kandi umaze kuharengana bazoba ari bo ba mbere ukorera ibyiza, kugira ngo bazobone ko Imana wizeye yari ukuri. Muravyumva bene data? Uwakugiriye nabi ntukamwifurize ko apfa utarahezagira. Ujuje imbere Imana ngo Mana naka ntazopfe atamenye ko nakoreye Imana. Saba naka ndagusabye Mana ntapfe, nawe kumva wayo ucusenga umusengere Imana ntapfa atarabona ko nakwizeye. Amen. Mugumizeho Mana, mureke ntapfe abanza mbone ko nakoreye Imana. Oh, niko Imana yagiriye umusavyi w'Imana Yosefu. Baramubona atamaje, uwo munsi yabihishurira ngo acategura indya nziza. Arabatumira baricara. Bicaye acatangura arabarakonta histoire. Oh, kuko bari bazanye na se. Aramwitegereza umutama. Mu nyuma ngo amaze kubona Benyamini, uwo bavukana mu nda ya nyina, yongo biranka caraturika. Acabwira abantu protokole iti sohora abandi bantu bose, hasigara aba gusa, basohore bose. Haramarira abonwa nabo mu nzu. Hari amashimwe tutavugira inyuma y'urugo. Saba? Bavyeyi, hari amashimwe atavugirwa inyuma y'inzu, yavugirwa mu nzu. Iragira abana ngo bamenye ko se yaragowe, yatewe iteka n'Imana.
iryo ragi ngo barigumye bazorigendere, uzobibabwira ari bonyene mu nzu, bene ayo ntavugirwa hanze y'inzu. Nababwira ngo bantu kusoma umubona uno munsi nabayeho kubw'ubuntu bw'Imana, muzomenya aho napfuye. Arabitegereza ngo arayora Benyamini, aramubwira ngo mwana wa mama, amukoze ko bose baca baramumenya ati turapfuye, yagaje. Arabahumuriza ngo nimuhumure, Imana yangiriye uku ngo itabara inzu ya data. Haleluya, amen. Bene data, muriko mwiga ngo mukura agakengere ku nzu z'abaso, niyamara kuguhezagira urakorera neza ubwa mbere abo mu nzu ya so. Uranyumva? Hariho abantu bankabi wabo ujya n'umuvumo, hera kuri bene so kubo musangiye amaraso, babanze bapfe kwa gakengerwe. Murabona? Saba? Ukaganza banza wibuka b'inzu ya so, ubanza ukura agakengerwe ku nzu ya so. Yego, kumenga ndi mu byumba. Niba mu byumba bandike gutya turara. Ubanze wibuka inzu ya so, uyikure kwa gakengerwe. Hariho abandi umenga ntagira n'abo bavukana, ntagira n'aho avuka, rijya n'ibara rya n'umuvumo. Warahezagiwe mwene wanyaguma rwaye amavunja nta soni, wabujijwe n'iki kumugurira ibirayi? Nta soni. Banza ukure agakengerwe ku nzu ya so, akosa akarengane uwo n'umugisha. Ikindi kigwanya bene izo ngabire n'ubwibone. Umuntu w'ubwibone yica amasezerano. Ikindi cica ayo masezerano n'ukurambirwa, kutarindira igihe c'Imana. Ibindi navyo gushira ingabire y'Imana mu mubiri, ukabishira mu cubahiro c'umubiri. Hari n'ikindi cica izo ngabire, hari ibindi rero biva hanze y'umuntu, des attaques externes, ishari ry'ababona ingabire yawe. Aha murakorera Imana ariko hari ababasharika aho nyene kandi hagati mu gikorwa, hakanako karishima. Niwe ntiyishima harya, kandi rega kuba umukekezi uko no kumwanka, none ko bitazomukura kw'ingabire, none uzomwanka gushika ryari? None ni wanga umunyamugisha ko kumwanka bitazomukura kumugisha, urago none uzomwanka gushika ryari? Ubwo gomba ukamureka. None ko kumuvuga nabi ataco bihindura? Hari ikintu kiba rero ku munyamugisha, ariko iyo ngabire yubaha bamwitangiye imbere muri iryo bango. Muze mwubaha abavyeyi babitangiye imbere mu bikorwa vy'Imana. Ukabona uwakwitangiye imbere mu gikorwa c'Imana, uzumwubahe. Arafise amahwa yahonyoye utarahonyoye, uzumwubahe. Hari ivyo yabonye utarabona. Ariko abantu uzawumva ariko avuga ngo fete ngo aba bantu bakoze ngo dans l'ancien système, ngo d'ailleurs ils étaient des illettrés.
Il ne savait pas la science. Ariko wagusenge ukaronka mpwemu yera ninde? Est-ce que au moins il n'était pas vraiment très calé dans cette science? Ariko umuntu muri iyo siyanse y'impwemu uwo muntu by'ukuri ntiyaminuje. Umuntu yakurambitse kw'ibiganza gusa wamurira ugacura twatsi. Ariko umuntu si uwo kuba. Dawidi naho yarazi ko yasutswe kw'amavuta ntiyigeze akengera Sawuli naho yaramuzi ko intege nke. Erega intege nke za Sawuli Dawidi yarazi ko n'Imana itakimwemera, ariko ntiyubahutse uwasizwe n'amavuta. Bane ntimuze mwubahuka basizwe n'amavuta ngo umutuke, kuko niyakuvuma bizofata. Kandi yaracumuye kuko aracari ku gikorwa. Haleluya. Ko Sawuli yaracicaye ku ntebe y'ubwami, yarafise uburenganzira kuri Dawidi naho yari yamaze gusukwa kw'amavuta. Dawidi aramutinya, ageze ahanyegeye akamusangaho ati turamwica. Dawidi ati ntimukogwe, ubu n'umwami yimikishijwe amavuta. Yavuze ngo ayo nasutsweko niyo yasutsweko. Haleluya. Uze wubahe uwasutsweko ayo wasutsweko, uze umwubahe cane. Naho yoba mu ntege nke uze umwubahe, kuko yasutsweko ayo wasutsweko. Mbere yayasutsweko mbere, wewe utarayasukwa uramwubaha nayo ba mu ntege nke. Aca aravuga ati gusa reka ndamwereke databuja ko nari namuhejeje. Aracacura kandi ageze hakurya ati databuja, uwo muntu agucungera akwiye gupfa. Yaragize ati jewe ntazongera inyuma. Atono mugari tudokora ubona watara kamaramana. Nabiyo mpuzu yawe kwikwiye databuja ati ngi ubona ari umuntu. Ati narina Sawuli avuga ngo Dawidi mwana urandushije ukugororoka. Navuga ngo sinokubahuka ayo wasutsweko niyo nasutsweko. Uzokwicwa n'uwundi atarije. Ntimuze mutuka abaherezi b'Imana ngo bibabere ku muvumo. Bane bajya bariko amavuta ateye ubwoba. Umuntu rero ariko ayo mavuta yama yitwararika bo mu nzu ya shebuja kubagirira neza. Agwanira inzu ya shebuja. Dawidi agwanira Abisirayeli. Hahagurutse Goliyati aravuga ngo ninde atutse Imana ya Isirayeli? Ninde ariko acokora ihanga rya papa? Imana imuha kunesha. Ariko naho nyene amaze kumukata umutwe, ntiyaciye avuga ngo Sawuli mumufate mumwice ni banyimike. Acariyobera carigira. Abagore bari bamwimitse bace bazana ingoma kugira ngo bamwicarike. Harya bari bamwicaritse ku ntebe y'ubwami. Acarayikwepa carigira. Igihe cawe kitaragera urakwepa wigire, urindire igihe cawe. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, nagomba kubabwira ko kuri mwebwe hariko amasezerano y'Imana, kandi ico Imana yakuvuze ko izogishitsa. Naho ubona wamuca mu vyago, naho ubona usa n'uwutariho, ndagutangarije imbere y'Imana nyenamahoro yantumye ngo iribuka ico yakuvuze kizogikora. Muti amen. Iribuka ico yakuvuze
ngo umenye ko ari Imana ikomeye, ariko ngo guma mu isezerano ryayo, ca bugufi, yubahe, va mu vyaha, guma mu kugororoka, izogushitsa ko amasezerano. Haleluya! Nta kindi muzira ni isezerano ry'Imana. Ico muzira ni ingabire izoguhesha umugisha iri kuri wewe. Twabonye abana b'abakozi b'Imana bankwa n'abadayimoni. Abantu baca bagenda baravuga ngo niba abadayimoni se yama arasenda. Oya, ntibazira barya abadayimoni, bazira bonyene ubwabo barafise ingabire zizobahesha umugisha nizo Satani abarondera. Ariko uje ubasengere bazoba bana, nahazomoka akagenda ari nk'ikintu c'ikiwerewere, iyo ashitse inyuma y'imyaka ine utumva kugira ngo papa Uhoraho yampaye umugisha. Kuko ingabire ntiyicwa. Sifa kwa Mungu, ntiyicwa n'integeke zacu, Data arayiziga. Banza muhaguruke dushime Imana. Hasi haguruka uvuge ngo Data mbabarira, kuko nibajije ngo n'indoto zisanzwe, siniyumviriye ko ari uvuze, ndemeye kuzobikora. Ongera umubwire Data, umubwire ngo ivyanyononekaranye papa mbabarira, waravuze uzobishitsa. Data ugororotse ndagushimiye, ndagushimiye kuri hano, ndagushimiye kwiri hangurizi, ndagushimiye ku umwe wese umuzi. Ndasengeye aba bantu bari ku ibimenyetso bikomeye, amasezerano agaragara, impwemu zizobahesha umugisha. N'uwo byagoye ndamusengeye umugarukane k'uwo mugisha Mana. Yongera asubire mu masezerano yawe, yongera aboneke k'umugisha w'Imana, yongera aboneke kw'ingabire z'ijuru. Urakoze, turabigushimiye, nabisabye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Muti amen. Amen.